ijuru ihabwa icubahiro. Se umwami wacu data w'ubwiza ahabwa icubahiro. Numva nsubiye kuguha ikaze kuri uyu mugoroba. Turi ku munsi wacu wa kabiri wo kuba mu idamba. Amasengesho twitiriye idamba. Turi ku munsi wa kabiri, ejo twari hano kandi Imana yatugiriye ubuntu. Turafise ico twakiriye, turafise ico twatahuye, kandi turafise icubakitse mu buzima bwacu. Amen. Uyu nawo nundi munsi mushasha Imana yaduhaye kugira ngo hubake iki kindi gishasha mu mitima yacu. Iyo wari kuba witeguye wari kuvuga ati amen. Kugira ngo bikubera akaryo ko kwakira. Amen. Numva rero ntatevye ndashaka tuzingure Bibiliya zacu. Je mu gitabo ca mbere c'abami. Gitabo ca mbere c'abami ibice 18 ku murongo wa 41. Gitabo ca mbere c'abami igice ca 18 umurongo wa 41. Bami ba mbere igice ca 18 ku murongo wa 41 turaza gushikana ku murongo wa 46. Mutwe w'amajambo ravuga ngo imvura isubira kugwa. Maze Eliya abarira Ahabu ati genda uduge ufungure wuhire kuko numva kariri k'imvura nyinshi. Nuko Ahabu araduga aja gufungura. Eliya nawe araduga aja ku mpinga y'uwo musozi Karumeli. Arunama ashika hasi acurika umutwe mu maguru. Abarira umuntu wiwe ati duga witegereze ku kiyaga. Araduga aritegereza, aragaruka aramubarira ati nta kintu mbonye. Aramubwira ati subira ugende ushitse ibihetangabo ndwi. Hanyuma kubugira ndwi aravuga ati mbonye agacu gatoyi kangana ikiganza c'umuntu kaduga kava mu kiyaga. Eliya aramubarira ati genda ubarira Ahabu utizirikisha umukogote wawe ku mafarasi umanuke uti imvura ntikubuze. Nuko hashize akanya gato ijuru ryubikiza ibicu, umuyaga urakubeba hagwa imvura yisegenya. Ariko Ahabu yurira mu mukogote wiwe aja i Yezereli. Ukuboko kuhoraho kuja kuri Eliya, arakenyera yiruka imbere ya Ahabu, barinda bashika ku irembo ry'i Yezereli nyene. Imana yo mwijuru ihabwa icubahiro. Amen yawe siyo nanimuze ngo Imana ihabwa icubahiro. Ndashaka uyu munsi tuganire ijambo nise imbaraga zivyagwa no kuba mu idamba. Imbaraga canke ubushobozi buvyagwa no kuba mu idamba. Haleluya. Imbaraga zivyagwa no kuba mu idamba. Musi turaza kuraba ibintu bitari bike kandi mpwemu yera w'Imana araza kudushoboza. Amen. Ndashaka tubanze kwanza twibukanye mbega iyo tuvuze idamba tuba tuvuze iki? Idamba tuba tuvuze mu bwimbike. Idamba tuba tuvuze ibwina. Idamba tuba tuvuze intambuko irengeye y'ibisanzwe. Kuko n'ahantu twinjira aho ivyiyumviro vyacu, ivyifuzo vyacu, ugushaka kwacu bitakarira. Hama tugashobora kwakira ivyifuzo n'ugushaka kw'Imana akaba ariko kurongora ubuzima bwacu. Imana ishimwe cyane gose. Mwidamba n'ahantu umuntu aba ubuzima bw'ikimana bukarengera ubuzima bw'ikimuntu.
Mana ishimwe cyane gose. Mubanze muvyibuke yuko mu buzima bw'umuntu hari intambara ikomeye cyane gose iruta intambara y'amasasi. Hari intambara ikomeye cyane gose iruta intambara y'amabombe. Ni aho ubugombe bw'umuntu n'ubugombe bw'Imana bugwanira. Kuko Imana irafise ivyo ishaka, ariko kandi n'umuntu arafise ivyo ashaka. Aho rero hama hari intambara no gukwegana gukomeye cyane gose, kuko ivyo Imana ishaka bizoganza canke bifata ikibanza igihe ivyo umuntu ashaka bimaze gupfa. Murabitahura agashengero? Ariko igihe cyose ivyo umuntu ashaka bitarapfa canke bitarashobora kurengegwa, ivyo Imana ishaka ntibishobora kurongora ubuzima bw'umuntu. Imana ishimwe cyane gose. Ni naco gituma iyo ntambara itari kubihari, umuntu wese yari gukizwa uyu munsi, ejo agacacika ikijeya mu buryo bw'impwemu. Ariko kubera yuko hariho gukwegana, hariho kugwana, nagira ndababwire ngo urugezo rw'ubugombe bw'Imana bumaze gushinga imizi mu muntu, ni kubera ko urugezo rwo gushaka k'umuntu ruramaze gupfa mu muntu. Somye neza igitabo c'Abigalatiya 5, Bibiliya iravuga ngo ivyo mwema ashaka nivyo kameremere yanka. Ivyo kameremere yanka nivyo mwemu akacavuga ngo ivyo byose biragwana, birahigana mu muntu kugira ngo ntakore ivyo ashaka. Mu majambo yumvikana, umuntu ntiyigera akora ivyo ashaka, kuko umuntu swat numuja wa kameremere yiwe biciye kuri Satani, nkuko umuntu ashobora kuba umuja wa mwemu yera biciye ku Mana. Bisigura ngo ntushobora kuba, nico gituma iyo umuntu avuze ngo you are free, jewe ndavyemera ko twakijijwe ngo tube mu mwidegemvyo utsindi cyaha. Ariko uwo mwidegemvyo utegwa nuko mwema amaze kuzura ubuzima bwacu. Haleluya. Hari umuntu ariko aranyumva? Ubanza utahure neza rero, urugezo rwo kugendana n'Imana gworoha igihe ivyifuzo no gushaka kwa bimaze gutakara. Ariko urugendo rwo kugendana n'Imana ruragora, rubamwe intambamyi nyinshi igihe ivyifuzo vyawe no gushaka kwawe bikiri ku ngoma y'ubuzima bwe wawe. Inaco gituma rero mwidamba n'ahantu dutakarira hakaboneka umuremyi w'ubuzima bwacu. Mwidamba n'ahantu ivyo twifuza n'ivyo dushaka bitakarira hakaboneka ivy'Imana yifuza n'ivy'Imana ishaka mu buzima bwacu. Glory to God. Nico gituma rero turi masengesho yo mwidamba. Imana ishimwe cyane gose. Reka ndababwira ikintu kimwe bene data. Imana umuvyeyi, jewe ndagerageza kuraba iyo ndiko ndasoma Bibiliya, nkaraba ingene Bibiliya ivuga Imana, nkaraba n'ingene twebwe tuvuga Imana canke tubaho, nkasanga hari itandukaniro rinini cyane. Gute? Imana ubwayo iravuga ijambo rikomeye kavuga ngo ifeza n'inzahabu n'ivy'iwanje jewe uhoraho, unyubaha nzomwimiki. Mu gitabo ca Zaburi ikacivuga ngo mfise inka 1000 ku misozi 1000, nogira inzara sinogusaba wewe, nobaga nkarya. Ngo ari kunshikaniye ishikanwa ryo gukenguruka abanyubashe. Gerageza urabe, Imana ni Imana y'umutunzi ikomeye cyane gose. Imana ni Imana y'umunyacubahiro ikomeye rwose. Natwe turabana b'Imana, mu majambo yumvikana turabana b'umutunzi akomeye, turabana b'umunyacubahiro akomeye. Ndashaka rero turabe, mbega iyo turavye ubuzima bw'umuremyi tukaraba n'ubuzima bw'umwana, mbega birasa? Kubera iki bidasa kandi Imana itabesha? Ikibazo gihagaze hano nshaka kuguha uyu mugoroba. Mbega hamwe Imana yoramutse iguhaye ubutunzi wo bukoresha iki? Uramaze gushika
aho woburongorera mu vyifuzo vy'Imana vyuzuye kugira ngo icubahiro c'Imana kizamuke, canke woburongorera mu vyifuzo vyawe kugira ngo kameremere yawe ije habona. Nimba mbwira ati jewe no burongorera mu butunzi Imana yamucugira mu vyifuzo vy'Imana ngo icubahiro cyo kiboneke, sawa, bike imaze kuguha uri kubirongora gute? Bike imaze kuguha nivyo bigaragaza inzira wokomeza hamwe yoramutse iguhaye byinshi. None niduhora turirima ngo ivyanje na jewe ubwanje n'ivyandi vyavure tubikuye mu ndirimbo ni bya ukweli. Nibya ukweli. Izo ntambara uri kuragwana mu tuntu duto duto bigaragaza urugezo rwaho ivyifuzo vy'Imana bitarafata ikibanza gikwiye mu buzima bwawe. Kuko aho ivyifuzo no gushaka kw'Imana bimaze gufata ikibanza cyambere, umuntu arapfa, Imana ikaba imbere, akaba hakurikira Imana. Kavuga ati Imana sindakumva, sindagutahura, ariko kubera ko ndakubona imbere sinzozimira jewe ndagukurikirana. Ariko igihe akiri ntambara mu buzima bw'umuntu, izo ntambara zigukwegera kudashika Imana ishaka kushika. Hakaca haboneka itandukaniro hagati y'umwana n'umuvyeyi. Glory to God. Yarageje kuraba gacerere muri ko murantahura. Kubera ko intambara ibera hehe. Oya, iki kibazo tutarashobora kucishura, turafise ikibazo. Bibiri ivuga ngo uko Imana iri mu ijuru niko tumeze mu isi. Uko pamoja watu wa Mungu. Uko Imana iri hehe niko tumeze. None ikibazo gihagaze ngaha. Kubera iki haboneka itandukaniro ugasanga ni twebwe turabasezi ba mbere, ba machungwiste kwenda mbere. Maisha magumu kama mkono wa mshona viato. Ikibazo gihagaze hehe. Banza winjiri bugina muri mentalite yawe. Urabe intambara zirimwo. Utarashobora gukemura ibibazo by'ikibanza mu buzima bw'iwawe. Nagira ndakubwire ngo urashobora gukomeza gupondekana kandi papa wawe ari umutunzi. Bisigura ngo kutemera kujanja, iki kintu gitahure neza. Kutemera kujanjagurika vuba na vuba, kutemera kurongogwa vuba na vuba, kutemera gupfa vuba na vuba, biradindiza kwinjira mu kibanza wategereza kuba umwama muto, ukazohakwa kukibamo hasigaye iminsi 3 ngupfe. Bakumbwira ati none ga pastor gute? No, listen to me church. Asifiwe Yesu. Usomye neza igice ca 22 c'igitabo c'itanguriro. Igice ca 22 na kabiri c'igitabo c'itanguriro. Ukaca usoma n'igice ca 12 c'igitabo c'itanguriro. Ubona umuntu umwe mu bibanza bitandukanye. Turabona Imana iraje ibwira Aburahamu, imusanze muri business zaseza kudandaza ibigirwamana. Aburahamu ingumba, nta mwana afise utwa afise. Imana iramubwira ati Aburahamu, ndashaka uve mu gihugu canyu, mu muryango wanyu, mu nzu ya so, unkurikira aho ndagutwaye. Ntahuzi ariko unkurikire. Nanje nzoguhindura ihanga rikomeye. Abazoguhezagira nzobahezagira, uzokuvuma nzomuvuma, kandi uruvyaro rwawe yewe ruzohabwa umugisha ku bwawe. Raba uwo muntu arahagurutse sans problème, n'iminambara yagwanye nazonzi, arayikurikiye. Inyuma y'imyaka 25 akiri inyuma yayo, hari amakosa menshi yakoze. Muvyibuke ko mu myaka 25 tuvuga ivyiza gusa, ariko hari amakosa tutavuga. Aburahamu yihakanye Sara kabiri, aranamukosha. Uramaze kubona umuntu akosha umugore wiwe. Usomye neza Bibiliya, hamwe bashobora kuba baranaryamanye nawe, ahandi Imana iraseruka iramuvugira, ibara ritaragwa. Ariko hamwe ibara ryaraguye. Icyo turagitinya. Ariko Imana kubera ko yemeye kugendana n'umuntu n'amakosa irayihanganira, ntiyamukura ko kuba sekuruza w'amahanga.
Aburahamu barajanye. Après 25 ans igitangaza kirakoretse, Isaka nguyo aravutse. Isaka arakuze, abahinga bage bavango ashobora kuba yari hagati y'imyaka 13 n'imyaka 17. Umwana atangiye kuryoha. Aburahamu atangiye kubona wazoraga ibintu. Aburahamu atangiye kubona uwazo azosigira ibintu ati singira ingumba, asiga yambara agakota bati mwabonye umuhungu wanje. Abantu bose bamuza ati mwabonye uyu ni benzo wasiga samurabwa azosigara ibintu byiwe. Atanguye kugira gafyere, atanguye kuzamuka, Imana iciragaruka. Umenga yari yavyibagiye nkaho umenga yashitse. Aburahamu we ati za hitana umwana wawe ukunda Isaka. Ira precisa kuko yaramaze kuronka na Ishimayeli. Imana itari kuvuga yari guhitana Ishimayeli. Bivanye n'urukundo Imana irazi kuvugira n'abadakunzwe. Iravugira ati hitana Isaka wa mwana wawe w'ikinege. Nubwo Ishimayeli yari ahari, Imana ntiyamuharura, yaharura ko Isaka ari umwana kuko niwe yari yubatse ko amasezerano. Atumutware ku musozi Moriya, umuntangire ko ikimazi cyo koswa. Ivyo usigaye wishimira, ivyo usigaye uhagararako, ivyo bisigaye vyubatse ku iteka ry'iwawe, nawe wabaye umuntu. Wa muntu wa mbere byaramworoheye, ariko turabona n'ubu bwa kabiri. Aburahamu arakweze, ageze ku musozi Moriya aravuga ati kama mbaya iya mumpa ishobora kumuzura. Kubera iki? Yari amaze gupfa, yari amaze guhinduka, yari amaze kubohoka. Aho ubugombe bw'Imana no gushaka kw'Imana biza ubwa mbere, akitegurira kubitangira ikiguzi cyose bisabwa kugira ngo ntacumure ku Mana ngo ayihemukire. Ugeze aho hantu my dear friend, aho ushobora kwemera ugaheba offre yose ukaguma muri zero, ariko Imana igumana ikibanza mu mutima wawe. Aragenda ahitana ivyo ahitana, agiye kumukerera Imana ngo sigaho Aburahamu, nabonye kunkunda kutanye mu mwana wawe. Naba rero ijambo rikomeye ko wakoze ivyo. Iri jambo benshi turarimisinga bene data. Iri jambo turaritakaza. Imana ibihagaze igiye gusezerano, iyo ngo ko wakoze ivyo, ariko hari givango kutakoze ivyo. Ko wakoze ivyo, number 1, ntunyi mu mwana wawe kandi ari kinege. No kuguhezagira nzoguhezagira, izina ryawe nzorigira rurangiranwa. Haleluya, haleluya. Uruvyaro rwawe nzorugwiza. Raba rero, kandi ruzokwegukira amarembo y'abansi bago. Ariko iri jambo Imana ntiyarivuze mu ntango, yarikomeje ubwa kabiri, kubera ko na Aburahamu yakomeje kugororoka. Mwidamba n'ahantu twemera gupfa, tukabaho nk'abantu badafise ubwenge mu mutwe, kuko ubwenge babubitse mu mutima. Kuko ubwenge burashobora kudatahura Imana mu gihe umutima uri kurumva ijwi ry'Imana. Ivyo rero kudashika ngaho bikuguma mu mugambi wo muzunga, ugasanga ubuzima uri kurabamwe butandukanye n'ubwo Imana yakugere. Bibiri twita ko turabami n'abaherezi. Turabami n'abikiga bene data, n'abahe umwami harimo kuganza. Sisabaga bene data. Haleluya. Umwami harimo kugira iki? None lomo kuganza bisigura iki? Kwa Kiswahili kuganza inamaanisha kumiliki. Kumiliki. Nimba mu nzu yawe ufise ventilateur, mu Giswahili bavuga ngo uko mumiliki wa feni. Nta muntu aganza adafite icyaganza. Bibaho. None tuganza iki ko turabami? Abaherezi n'abantu basangira n'Imana, bafise ijambo ritegeka isi kandi rikarirongora. Ikibazo kiriko kibera hehe? Ubusabane bwacu n'Imana uko buba faible, bwa faiblisa ivyo Imana yateguye kuduha mu buzima bwacu. Ariko iyo buri fort,
Glory to God. Bukomeza amasezerano n'ivy'Imana yateguye. Cyo gutuma burya ubutunzi n'icubahiro n'ubutunzi n'ibintu byose Imana nishobora kubiha abana, ibiha abantu bakuze bashobora kubiganza. Problem ihagaze muri wewe, muri jewe, muri ya ntambara. Ijya ntambara ibera muri wewe, ijya ntambara iragatsindwa niyitevya amasezerano y'Imana ku buzima bwacu. Nuko utari kurabitahura ari kuvyumva, Imana ikavuga ati none uyu muntu vyakwera. Daba karorero, ndamuhaye 200,000, nkamubwira ati mwana wanje ngarukanira ko 20,000. Aravuga ati singwije, kandi akavuga ko atakwije. Wabonye? Ariko kubera ko agwaye bambone, hari uwo yatererese nka nimiri muri ya 200,000 kuri mariage. Kubera ko agwaye bambone se kurungurane, hari uwo yaterereye 30,000 y'ikimazi. Ariko muri dime yavuze ngo singwije. Imana ikavuga ati none uyu mugabo, none uyu mugore nomubitsa 200,000,000 kwa mafaranga ndamuhanda ashaka ko azamura icuburo canje, azoba ari umubitsi wanje, nihakenegwa evangelisation azotange nibiburi basi 20,000,000. Eske umuntu azoyama? Imana ikatugerageresha uduteste duto duto, yamara kubona atari bwizigigwa igahindukira mu banyamahanga ikabahezagira. Igahindukira abanyamahanga igapermeta ko yamvura ibagwira, ariko twebwe abana b'ubwami tukabana gupondekana. Kubera iki? Insiders we haven't mentality y'Imana mu buzima bwacu. Abandi ugasanga ntiturashobora kunywana n'Imana, aho twemera gutakaza turiko dukurikira Imana kubera impamvu z'imikati. Abantu barabona kuri consacre vraiment, uri umugabo mwiza, uri umuhungu mwiza, uri disponible, ariko indani hahagaze ati Imana ndiko ndagukurikira kubera ko ndagushaka ko akazi. Mana ndiko ndagukurikira ko ndagushaka ko amafaranga. Kameme basi nugata amafaranga mfise, ndiko ndagukurikira kubera ko ndaronka morale. Ariko Imana ishaka ko tugera ku rwego gwaho yoyi ducikira vyose, apara mu majambo gusa, mu buzima bwacu kavuga ati niyo vyose vyogenda. Ndumva umuntu ufise wenyene ntashobora gutakaza ni wewe. Ivyo rero ndi capable kubitangira ikiguzi cyose, ariko Imana ikaguma ari umusheri number 1. Kandi Imana irabidupimira mu bihe bitandukanye, kuko ikigeragezo cyose canke umugisha wose uza ku buzima bwacu uburimo igipimo c'Imana. Andika kino kintu, ikigeragezo cyose canke umugisha wose uza ku buzima bwacu uburimo igipimo c'Imana. Inyifato yawe nico gipimo c'Imana. Hari n'igihe ijuru rikora inama, Imana ikabaza Yesu ati wewe rero bajya abantu urabazi kundusha, kuko niwe wagiye kubapfira vyakweri, none ko uri kurambwira ngo ndamuhezagire, vya vrene namuhezagira nzosubira kumuronka. Urabona? Yesu akacavuga atereka mbaze Mpwemu yera arongo ishengero mwisi. Ati Mpwemu, wowe usese imitima ukayimenya, papa mbajije ngo ndamuhezagiye nzosubira kumubona. Mpwemu akacavuga ati banzuma kanya gato nje gupima. Urabona? Ikacifata ya masengesho muri 5 wari ufise imbere y'Imana, ikacikubita ane yose kayishura. Yose kaciyishura, ukaronka amafaranga, ukaronka kazi, ukaronka fiance. Mpwema kaca yicara tereka ndabe wa mwete wiwe. Yamara umwete ugasanga waraguhenuye, uwo munsi mu gishingo cyo kuza gushima Imana, ahubwo wize kunywa henikeni. Uko henikeni wayifuza kubera kwizimvye uri kabutura sempre. Hayugura. Hajibati Yesu yakura maisha. Kacha winjira no muri club ya sport igufasha kuzinywa sawa sawa. Dimanche nukuduga misozi buhonga, urabona? Mwafre kutagiza gusanga, I'm very busy, sigaye muzi kuko baronsa abo munganya amabwa. Ariko ukibagira ko kana Imana yagukubise kufra ni gipimo. Mpwemu yazanye mwisi kugira utange raporo mu ijuru. Arabo ndiko ndabwira. Imana ikaraba ubwibone bwuzuye
Bantu bose basigaye ari micafu. No gukubita nka kuriha. Uwo mukubita ukamuriha. Ubuvuyemo hirya yejo. Uwo mukubita ukamuriha. Urongozi yasigara zakora abo nabo baragorana umenga ntibafise ico bakora. Kera ugipondekanye amaze kabira taza wararira ngo yaguhevye, ariko uyu munsi umenga ntibagira ico bakora. Imana yamara kundira paranganye mwema kacaduga akamubwira ati Yesu muze ba bantu bawe opu ishusho niyo kwera ariko indani nibipagani. Yesu akacaduga kwa papa ati muze garukiriza ngaho, namye nibaza ko ivyiyumviro vyanje bimaze gutegwa muri bo. Epu nk'urugamba mbandanye ndamuhingure kuko hako no muhomba no muhomvya. Mana ikacigaruka ikagukura muri kaka mashu waruzi ko wafatishije, waruzi ko wagize iki, igapangura ibitensi. Urabona mu gupangugira gutyo, urabona gutyo yo ikatangura ikabipangura. Ya nini naguca muri ama formule ikubita muri marche arrière automatique. Automatique. Uwo munsi bagukura mu kazi ndugu yangu na kontra intikuvugire. Vyose ukazunguruka ukisanga uri hahandi watanguriye. Mana ntumbana igacishira ipampa mu gutwi ati nzogusubira niwahingurwa neza. Ikibazo ntigihagaze ku Mana, ikibazo gihagaze kuri wewe. Emera ujanjagurike. Haleluya. Emera ujanjagurike Imana itabanje kuza. Injira mwidamba, isonzeshe, kora makesha kugeza ivyiyumviro vya bizohindukira. Impamvu yo gukurikira Yesu igacika urukundo nticika imikate. Aho biteba bidateba Imana irakuryohera, kandi Imana imaze kukuzamura ikuzamurana imbaraga zikugumiza hejuru. Semeni amen. Kuzamurana imbaraga. Bantu mutazi ko Imana idupima, Imana iradupima. Hari igihe Imana iguha n'umugabo ndugu yange akaba ari igipimo. Umugabo n'umwana mwiza ariko inyifato ya nico gipimo. Yaza gusuka cyo sanga usigaye ufite imvugo ziri bizarre. Bantu bose usigaye basuzugura no mukubereka yuko basuzugura ntubaganirisha kubamfu. Ukuryo ugirisha kubamfu kugira ngo abone ko n'impetu yambaye. Munyubahe genda umugore w'umuntu. Ayo majambo yose nayikiga ndugu yangu. Erega na kare niyo nigi utari bwabo umugore w'umuntu wari umukobwa w'umuntu. Bandanye cenga rukirize ngaho. Ukibagira kw'Imana ari gipimo yaguhaye. Inyuma hari ibintu vyinshi yashaka kuguha, irakameremere ya kudapondekana biriko birakubuza kwinjira mu kibanza cyo kuba umwami n'umuherezi. Kubera iki? Uracara umwana. Kwinjira mu idamba kasanga urugeye. Urabona Mana ishima cyane gose. Urugeye mu idamba, mu idamba, mu idamba na hano dupfira ndugu yangu. Kuko mu idamba nta muntu haboneka amazi kandi uyarimwo. Aho ivyifuzo vy'umuntu bipfira. Aho ivyifuzo vy'umuntu bipfira. Aho ivyifuzo vy'umuntu bipfira. Ivyifuzo vy'Imana bikagira iki? Uyu munsi ndiriwe ndiko ndasenga isengesho ryuriye mu mutima wanje. Ko ndabwira Imana ati Imana ndashaka untandukanye n'ikintu cyose cyo ntandukanya nawe imbere yuko kintandukanya nawe. Mana ndashaka untandukanye n'ikintu cyose cyo ntandukanya nawe imbere yuko kintandukanya nawe. Uracumva? Mana ntandukanya n'ikintu cyose cyo ntandukanya nawe imbere yuko kintandukanya nawe. Glory to God.
andika kino kintu rero hama twinjira ibigina rero. Idamba, imbaraga ya mbere y'idamba. Idamba ituzana mu kutamenyera Imana. Cyo ngiye gusigura soswari. Idamba ituzana canke rituzana mu kutamenyera Imana. Ituzana mu kutamenyera Imana. Kutamenyera Imana. Agatere ka mbere, kutamenyera Imana mu nzira zayo. Idamba rituzana ku rwego kutamenyera Imana mu nzira zayo. Agatere ka kabiri, kutamenyera Imana mu mikorere yayo. Uburyo Imana ikora. Kutamenyera Imana mu mikorere yayo. Agatere ka gatatu, kutamenyera Imana mu burongozi bwayo. Uburyo turongora. Nico idamba ridushikanako. Rituzana ku rwego rwa mbere rwo kutamenyera Imana. Ntituyimenyere mu mikorere yayo, ntituyimenyere mu burongozi bwayo, ntitunayimenyere mu nzira zayo. Reka mvuga uyu mugani abarundi baherutse kuvumbura vuba. Hari migani ya 2025 iherutse kuboneka muri 2025. Umugani wa mbere uvuga ngo iyi Imana igutije ibutura, wibaza ngo wambarana nayo. Murawutwenze, ariko jewe ico ndiko ndigisha kirafitanye isano naho hantu. Kutamenya idamba rituzana ku rugezo rwo kutamenyera Imana. Kubera iki? Hari igihe Imana mu buzima igutiza kunyarutsa ibintu. Gaca wibaza ko watonye mu nyonga z'Imana. Gaca wibaza ko warushe benshi. Gaca ngo jewe ngo iyo nsenze ngo biranyaruka. Gaca wigira prophetess, muzore muza ndabasengere je biranyaruka. Yagutije ibutura. Ntiwibaze ngo murambara nandugu yangu ure muze hazowerekagi. Si buri munsi aca mu nzira wibaza ko aca mu ndugu yangu. Hari igihe umusenga kandi akakumva ukibaza ngo yashize ipampa mu gutwi. Hama gatangura kujija. Jewe hari ikintu mu buzima nize kandi mpagararako. Iyo umuntu aje kumbaza ibanga ryo kuroranirwa kwanje, ibiyetangabo kenshi ndahinda gashitsi, nkumva sinovuga byinshi bidahava biboneka mu bwibone. Kubera ko bene data nta muntu yotanga ibanga nk'ikintu yakoze akabona ikintu kirugurutse, kuko hari abantu igihumbi baba barabikoze ntivyuguruka. Ibanga rihagaze ngaha, favor only. Kubera ko favor ni ikintu Imana igukora utakimerita kubw'ubuntu bwayo n'imbabazi zayo gusa. Iyo rero umaze kumenyera Imana n'imvugo zawe zirahinduka, ugasigara ubona abandi umenga n'abanebwe. Ugasigara umenga abandi ntibazi kudandaza. Ugasigara ubona abandi umenga nibijuju. Iyo niyo urugendo yangu. Imana irashobora kuguhezagira uri kijuju kimwe, ikaguhezagira mu banyabwenge igihumbi babuze. Kuko Bibiliya ivuga ngo impaya maguru sizo zishika mbere, kandi mu rugamba abahizi sibo banesha. Calm down. Kirazira kumenyera Imana. Tuko pamoja watu wa Mungu. Tuko pamoja watu wa Mungu. Nimba uyu munsi uri kurasenga ukumva ijuru rirugurutse, shima Imana ariko wizitiriza ubuntu. Hari igihe dusenga tukumva amabati arugaye. Birabaho kandi atacaha twakoze bivanye n'intambara ziriko zirabera mu kirere. Ego canyoye. Hari n'igihe n'amasengesho yo kwisonzesha tuyakora tugafungura saa 5 kubera ko twavyibagiye.
Mugani wa mbere nawo baciri wa 2025. Mugani wa kabiri wa 2025 uvuga ngo ntugacire jojo wiguriye kubera intete zibiri zikaranga baguhonjeje. Wonawo ntimurinde ko ndawusigura. Ivyo wiguriye bifise agaciro kurusha ivyo baguhonjeje. Kamuri pigano kapata 50 ya kujinuniria jojo. Ntukayikure mu kanwa kawe kubera intete zibiri z'ibyo baguhonjeje. Yo ni migani ya 2025. Inagaruka ngaha nzobacira iyindi ibiri ya 2025 nyene. Twigirire mu ijambo ry'Imana. Idamba rituzana mu kutamenyera indi kigamene data. Ndashaka tubivugaho tuvuwa. Idamba rituzana mu kutamenyera mu nzira zayo, mu mikorere yayo, icya gatatu no muki mu burongozi, uburyo turongora. Ndashaka rero dusubiraho umunsi ntimugare Bibiliya, dusubiraho twari twasomye kare. Bibiliya itweretse inkuru y'umugabo yitwa Eliya w'itishubi. Eliya, izina Eliya risigura umwana w'inkuba. Umwana w'inkuba cyo bisigura Eliya. Winjiye ibwina ukaraba muri iki gitabo c'abami, Eliya bamwita umuvugishwa w'umuriro. Ni naco gituma ugereranje Eliya, Bibiliya imugereranya na Yohana umubatizi, kuko yaravuze ko mu gihe ca nyuma Eliya azogaruka. Mu bisanzwe bariko baravuga Jean Baptiste yaje mu ishusho canke muri mission ya Eliya. Uyu muvugishwa n'Imana kugira ngo aya majambo tuyasigure neza, ku murongo wa 41 avuga ngo maze Eliya abarira haba ati genda uduge ufungure wuhire canke unywe kuko numva kariri k'imvura nyinshi. Nuko Ahabu aradugaja gufungura, Eliya nawe adugaja ku mpinga y'uwo musozi Karumeli. Umviriza icambere, arunama ashika hasi acurika umutwe mu maguru. Abarira uwo muntu we ati duga witegereze ku kiyaga. Ubwa mbere ngo aragaruka aritegereza, aragaruka aramubwira ati nta kintu mbonye. Acaramubwira tumviriza rero, jewe ngumye mfukamye, ngumye ndambaraye, umutwe uri mu maguru, subirayo ibihe tangabondwi. Bisigura ngo yaraza rimwe akitegereza neza, akabona ntaco abonye, akacagaruka akamubwira ati ntaco mbonye, akacambwira ati subirayo. Deuxième fois akagenda akitegereza, kavuga ati ntaco mbonye. Pendant 7 fois wongereje ku incuro imwe, ntituza amasaha byafashe kugira ngo imvura igirike. Ariko nashaka ndabereke iki gice, turabona ko vyamusavye akanya karekare ko kudugwebera, ko kwinjira mu idamba, ariko kugira ngo imvura yiyugare ntivyamufashe umwanya muremure. Ingo gatoyi, subira inyuma gatoyi. Subira inyuma gatoyi. Cumi n'indwi umurongo wa mbere, 17 verset 1. Eliya avuga ko imvura izotara. Bukeye Eliya w'itishubi, umwe mu bagerereye i Gileyadi, aragenda barira haba ati ndahiye uguhoraho kuhoraho Imana y'Abisirayeli, ari we nyene nsavye yuko atakime kizotonda
canke imvura ikoroke muri iyi myaka 3 atari jewe mbivuze. Turamubona urwego rwa mbere, Eliya w'itishubi agenda abwira Ahabu yari umwami, aramubwira tumviriza Ahabu, kubera ivyaha vyabaye umurengera, kubera abantu basigaye baravuye ku Mana bagasenga ibigirwamana, jewe Eliya umuvugishwa n'Imana ndahiye uguhoraho kw'Imana ya Isirayeli, nta mvura izosubira kugwa kugeza umunsi jewe nyene nzoyihamagara. Mu mvugo yumvikana, Eliya aparatira ico imvura icirahagarara kumara imyaka 3 n'igice. Ariko iyi mvura Eliya yayugaje ijambo, yayugaje akoresheje iki? Inzira ya mbere y'Imana turabona irimo umuvuduko unyaruka, nta mvura izosubira kugwa kugeza jewe Eliya ngize ikigabene data ndayihamagaye ku isi. Eliya cari icomokera, Imana imurungika ku mugezi, mwaka wa mbere agaburirwa n'ibikona, Ahabu arondera Eliya aramubura, umugezi umaze kuhugukama agenda i Zarefati ku mupfakazi, kugeza Imana imubwiye ngo subira rero ugende wiyereka Ahabu. Aganyuza akabaye Karumeli murabizi, yica bakamenye 7,000. Eliya rero abwiye Ahabu ati kw'Imana ya Isirayeli imaze kuboneka ko ari Imana, rero ngiye kuzana imvura, genda fata umukogote wawe ugende, imvura ntigusange mu nzira. Ariko gerageza urabe, ntitubona Eliya acahagarara ngo ubu rero wamvura we ingo. Yayugaje ijambo akanya ko gukubita urugoye, ariko kugira ngo inzira imvura igarutseko byamusavye kwinjira mu idamba. Ubwa mbere byamusavye ijambo gusa, none ijambo ntiyarakirifise, ukwizera ntiyarakufise. Imana ntiyamikorera mu nzira imwe, kuko hamwe yokorera mu nzira imwe twoyimenyera. Imana ishima cyane gose, twoyimenyera. Kandi kumenyera Imana bizana ikintu kibi cyambere ngiye kubereka mu kanya gato. Ariko gerageza urabe Bibiliya ingene ivuga ngo Eliya kugira ngo imvurize aravuga ngo ndumva kariri k'imvura nyinshi, acabwira abo ngo genda. Ariko Eliya ngo acaduga ku mpinga y'umusozi, arapfukama, ashira umutwe mu maguru, acabwira umuntu wiwe ati jewe ndiko ndasenga, ndiko ndadwebera, ndinjiye ibwina, wewe genda undabire urabe ko hari imvura ubona. Wa muntu aragenda, Eliya aguma hehe? Mwidamba. Aguma hehe? Mwidamba. Arapfukama, wa muntu aragenda arambwira tumviriza, nubwo umaze amasaha uri kurasenga imvura ntayiraza. Eliya aramubwira ati sawa, subirayo kumara ibihe tangabondwi. Ariko ivyo bihe tangabondwi Eliya yari hehe? Yari mwidamba. Ivyo yugarishije ijambo ntavyugurishije ijambo, avyuguruza idamba kwinjira. Mana ishimwe cyane gose. Incuro ya mbere, incuro ya kabiri, incuro ya gatatu, incuro ya kane, kugeza incuro y'indwi, aha ntituzi bene data amasaha byafashe. Kubera iki? Kino kintu nibasha kucandika. Hari ivyo Imana yishurisha inzira zinyaruka kugira ngo inezereze umutima wawe, ariko hari ibindi Imana yishurisha ubusabane bwimbitse kugira ngo ibihome mu mutima wawe byoye kuzokwibagirekana mu buzima bwawe. Kuko Imana, amateka y'Imana iyakoresha ubusabane, ntiyakoresha ibigumbagumba. Umuntu wese akorana amateka n'Imana, amateka yubakishwa intimite, histoire. Abantu bose binjiye mu idamba barafise histoire, barafise amateka. Si buri munsi Imana yishura mu nzira zuta, kuko kumenyera Imana vyica ubusabane. Asifiwe Yesu. Imana bati Eliya wayugaje ijambo kugira ngo umenye ko ijambo ryanje riri mu kanwa kawe rifise ubushobozi, ariko kandi igifise imbaraga yo kurema ivyo wugaye, ni intimite. Mana ishimwe cyane gose. Eliya arasenga, aradodora panda amasaha ntazi, kugeza wa mukozi aje kumubwira ngo ubuhoho ndabona akantu kameze nk'ikiganza kaduga kava hehe? Mu kiyaga.
Eliya carahaguruka atako kuko amaze kuremeka hari gitangaza kimaze gukoreka kubera iki hari ico Imana yarekuye ariko ico Imana yarekuye cavyawe n'ubusabane cavyawe ni da bene dereka ndababwiza ukuri impamvu dushobora kuronka ibitangaza nibitebe ku buzima bwacu nibisakuze asifiwe Yesu uyu munsi dufise generation ivuza induru kurusha ivyakoretse dufise generation itapa cyane kurusha ivyakora ugasanga ivyakoretse n'akantu gato ariko induru ingana na kontineri ya 40 pieds ingorane ihagaze hehe glory to God shengero zamuri kiganza haleluya hari abantu bifuza kwinjira mu idamba bambwire amina haleluya kubera iki ndashaka ndabereke ibanga ry'idamba raba umwami wacu Yesu mu gitabo ca Luka Bibiri tubwira ngo hejeje kubatizwa na Yohana umubatizi ngo mpwemu w'Imana aca murongorera mu bugaragwa kugeragezwa n'umugwanizi mu bugaragwa turamubona mu idamba ry'amasengesho panda 40 jours iminsi 40 n'amajoro 40 ariko arasenga yisonzesheje ariko arasenga yisonzesheje ariko yubaka iki ariko yubaka intimite ariko yubaka ubusabane na papa ariko arinjirana yinjiza ubugombe bw'Imana ko ariko butegeza kuzura ubuzima bwiwe muri ubwo bugombe bw'Imana arageragezwa rimwe kabiri gatatu amaze kunesha ndashaka murabe rino jambo Bibiri tubwira ngo avuye mu bugaragwa haleluya ngo yinjira mu sinagogue uwo munsi nyene ngo amakuru yiwe ngo aca kwiragira ahantu hose siwe yitangaje intimite yaramutangaje intimite ubumwe bwaramutangaje nico gutuma mesherizami izi nduru zigabanye Imana ishaka kukugira irashobora kugukorera publicité n'abari muri Amerika bakakumenya kandi utiyanditse kuri Facebook ariko bivyagwa niki bivyagwa no mwidamba kuko mwidamba nikibanza aho ubwibone bupfira nikibanza aho kwibabura bishirira nikibanza aho kuvuga menshi bishirira aho we utakara hakaboneka Imana raba Yesu mesherizami avuye mu idambaraje ashitse mu rusengero agitangura kuvuga umuntu agwaye abadayimoni ntiyamwirukanye aratanguye ngo Yesu turazuriwe uruwera w'Imana uje kuduhonya Yesu aravuga ati ziba ikibazo gihagaze nga ntiyarinze kuvuga ngo kwa jina la Yesu oya kubera yuko utebanye n'Imana sa n'Imana nibihe birashobora kubona Imana mu buzima bw'iwawe gabanya amajambo injira mu idamba numvi amina muri kino kibanza ubuzima tubamo ngurabona abiwacu baranyibagiye ngurabona abiwacu ntibambona ndugu yangu reka imifino wowe injirana n'Imana niyamara kugutera ukinjira igihe cyose bazokwibuka Imana bazokwibuka na wewe kuko Imana imaze guplanta ubuzima bwayo muri wewe none hari uwo Satani yo kwibagiza uw'Imana yibutse uyu munsi ndashaka ndakwinjize mu idamba ndashaka twinjire mu gitabo n'ugutoga isoma twinjire mu gitabo ca Esiteri raba umugabo yitwa Hamani amaze gushigwa hejuru ahabwa intebe n'umwami hama ico gihe abantu bose bahabwa itegeko yuko bamupfukamira ariko kwirembo hari umuzamu yisobanukiwe semene ya mina yama kuko kwisobanukira kose guhagaze ku bucuti mufitanye n'Imana bene da nozo uvuge ngo uramaze kwisobanukirwa utarasobanukira ikibanza Imana ifise mu buzima bwe wawe raba Mordekai arisobanukirwa igihe abandi bose bapfukamye Mordekai agahagarara ati twebwe tuzi ko hapfukamirwa Imana imwe gusa ya Isirayeli twebwe tuzi neza yuko ibinyaruka kubera ko ivy'Imana yashize ku muvuduko bizonsanga ariko ivy'Imana itazotumbereza iwanje nibizoza Hamani acaragenda baza makuru ati kubereka atampfukamira baramubwira tujya mugabo ava mu Bayuda kandi Abayuda ntibapfukamira umuntu Amana acagira ishavu n'ishari ariko ntiyamenye warigiriye
ntiyamenye uwo arigiriye bene data. Ndashaka winjira ibwina mu gihe cyose umuntu azogukorako azoba akoze ku Mana yaremye n'ijuru, kubera ko wamaze gutakarira mu Mana. Ibi bintu muvanga urumva ngo abarozi, abakinzi, uracaboneka. Erega nibaza kukuroga bagasanga ari Imana ivyagiye muri sari wawe, bazohunga batanize kuvuga ijambo na rimwe, kubera ko watakariye mu Mana. Nimba bakikuroga ni kubera ko kiboneka. Uracaboneka. Paulo avuga ngo nabambanywe na Kristo, ariko ndiho, yamara si jewe nkiriho, ni Kristo muri jewe. Wowe uracahari, baracakuroga kandi ukabivuga ushize amanga nk'uko umengura umunyamwemu. Barandoze, barampaye isumu, barayiguhaye sa hamira fata, hamira fata. Hereka pastor ntuzi ibyo muri Romisi, ndabizi ko ndo Murundi kandi mba mu Burundi, ariko je harico nizera kurya Imana itarogeka, niko uri mu Mana atarogeka, kuko ubuzima bwe bamaze kwinjira n'Imana, aho Imana ishobora haleluya, haleluya, haleluya. None ijambo ry'Imana muzomwe cica ntacyo kizobagira. Siko ijambo ry'Imana rivuga. Sinzi ko hari umuntu ari karahanyumva. Mordekai bamugirira ishari, hamara avuga ngo kwica Mordekai bisanzwe, reka tuje ku Bayuda bose tuyice. Mordekai amenye amakuru, acagenda kuraba Esiteri. Esiteri yari yanyegeje ko ari umuyudakazi. Aravuga ati Esiteri, burya bagiye kutwica, genda usabe gahunda ku mwami. Esiteri aramubwira ati amategeko y'ibwami ntayuzi, hamwe no genda umwami atampamaga nta ntunga inkoni campfa. Mordekai aramubwira tumviriza, nta ubizi neza ko Imana itagushize mu kibanza uri mu uyu munsi kugira ngo uzudutabare mu gihe nk'iki, ariko nutabikora Imana izocisha hano, ariko wowe uzopfana n'umuryango wawe. Esiteri acavuga ati ntaco bitwaye rero, mwebwe nimugende dufatanye iminsi 3 dusenge, tudwebere twinjire mu idamba. Ici Imana ishaka gukora izogishika, tudwebere tuje mu idamba gusa. Umunsi wa mbere barisonzesha, umunsi wa kabiri barisonzesha, umunsi wa gatatu barisonzesha, binjira mu idamba. Yewe ga yewe, ubwiza bw'Imana buramanuka, gikundiro c'Imana kiramanuka. Esiteri yita mu cagezwa agenda ku mwami, umwami akimubona kubera ko yarafuswe na presence y'Imana. Bene data, uw'Imana yagize mwiza nta bantu bashobora kumugira mubi, uw'Imana yasize nta bantu bashobora kumusiga imyanda. Nimba bagusiga ivyondo bigakunda, hariho dimension utarashikamwo. Numva amena muri kino kibanza. Umwami amubonye abona ati quelle beauté extraordinaire, wacha mutunga inkoni. Aramuga ati mwamikazi wanyu usabiki niyo coba igipande cy'igihugu cyanje ndakiguha. Wow, ikibazo ntiyari kabona Esteri, yari kabona wasize Esteri. Esteri akora ivyo akora, muravyibuka, ashaka kwinjira mu histoire maremare, ako kanya nyene kwiherezo. Esteri aramubwira ati cyo ndagusaba rero, uyu mugabo yitwa Hamani, raba ni wagomba kwica ubwoko bwacu. Ye umwami arashangashigwa. Umva Amani agihaguruka ngo agiye gupfukama imbere ya Esteri amusaba imbabazi, umwami acabona ibindi ati ugomba wica Abayahudi, ushaka no gufata ku nguvu umudamu wanje. Nigiki Imana itovunjamwo inzira yo gutabara umuntu. Ako kanya umwami acategeka ko baja kumumanika, ca kibanza yararimwo baca bagiha Mordekai, baca bagiha Mordekai. Mordekai atabawe niki kubera ko yigeze gutanga amakuru akiza umwami, baravyibagira. Ivyibagirikanywe ku buzima bw'iwabo. Abantu mukora ubuzi butandukanye ngo barabarenganije, mama ni babaha, barabibagiye kubera ko nawe wibagiye umuremyi wawe. Ariko niwinjira mu idamba, uhoraho Imana zo kwibutsa amadruwa yawe, uzamuke. Ngo baraguheraniye amafaranga ntibarayakuriha, erega kwishuza so kuja muri polisi. Polisi ifise indembo, ariko Imana ifise conscience. Semeni yamina, semeni yamina, ifise conscience. Mordekai aragenda maze gusenga, ico Imana ibuzitiro umwami. Umwami aragenda arabiga igitabo cy'ivyaba ku ngoma, acagwa ahantu. Mordekai yatanze amakuru ya vrai, ntibamuha ikintu kimwe. Acahamagara ngo mbega ushitse ngani Hamani, yaraje gusaba umutwe wiwe.
hari ibintu Imana yisigarije kugira ngo ishe gutabara abantu bari mu intimité avec, kandi ivyo bintu bizoboneka igihe ubusabane bwawe bwazamutse. Aya makuru ntiyigeze yibuka imyaka yose ntiyigeze yibukwa, ariko umunsi yafashe gahunda akinjira ibwina gusenga. Mvugira ati gusenga, oya mvugira ati mwidamba. Igihe yinjira ibwina mwidamba, yo Imana yarangaje ijuru biramenyekana. Umwami ariko araburitira Imana mu buzitiro, araserangura aguha. Hamani naye mu gitondo yaraje asaba umutwe, atarabaza ngo nindageze mari ngaho. Hamani ataravuga acambwira ngo mbega umuntu umwami ashaka kugirira neza yo mugirira iki? Umuntu umwami ashaka kugira iki? Ariko mubanze muvyibuke, si umwami yashaka kugira neza kuko yari yaravyibagiye ko ari umuntu, ariko ni Imana yashaka kugira neza ikitiza umuntu ifatiye ku mateka mwubakanya. Abantu mugwaye inzira murafise ikibazo, mwama mwidoga ntiyangiriye neza ntambona, izo wibaza ko ari zo nzira zirashaka kuba atari zo nzira Imana ishaka gucamo. Hamani kishakira vyimba, hari undi muntu atonye ngana jewe aca nkunda Bibiliya iravuga ngo abanyavyaha bazokwegeranya amaherezo biribwe n'abagororotsi. Amen. Yawe teye amakenga bazokwegeranya amaherezo bigiriki. Kiratangura ati hari undi yoba mwiza ngana jewe muri ubwami ko natonye kumbe ntiyamenya ko Imana yacatse ingoma. Kiratangura uwo mwami ashaka kugirira neza, icambere bamwambika imyambaro y'inyambara abami, icya kabiri bamwambika igitsibo, icya gatatu ifarashi, icya kane barondera umumenyekana. Wa undi wa mbere acagenda n'amaguru afashe ya farashi, acagenda semere. Aho cavuga ati ncanca ku mudamu wanje, ncanca ku bantu bose nibapitiye baywe kama leo mimi leo njo lelo baone kama mie nica nkakiza muri ubu bwami. Umwami acaramubwira ati uvuze neza kandi impanuro zawe ndazikunda ndanazemera ndazishize ko n'ikidodo cugenda kuri wa muzamu ari ku muryango yitwa Morodekayi. Oh haleluya 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 haleluya. Ubimukorere kuko Imana bahuriye mu idamba yanyibukije amateka yiwe. Imana bahuriye mu idamba. Imana bahuriye muri intimite. Imana bahuriye mu idamba. Yashatse kuzamura amateka y'uyu muntu. Iyumvire bene data, hari abantu bama bibaza ko mu kuzamuka kwabo bazotangura kugura ikinga, bace bagura jeho kuki, bace bagura imoto TVC, bace bagura akamodoka kajegeye. Morodekayi yavuye mu buzamu aba premier ministre adaciye kuri jeho kuki, adaciye ahantu hamwe kubera yuko haleluya haleluya haleluya. Mwidamba hatubera formation y'ingene tuzokwitwara mu bikomeye tutarinze guca hasi kubera ko Imana iduforma. Numve amina muri kino kibanza. Numve impundu muri kino kibanza. Morodekayi ntaho yigiye kwifata, ntaho yigiye inyifato, ariko mwidamba. Vugira ati mwidamba, vugira ati mwidamba.
urashobora guhagarara mu bintu utari wibaza ko yohagararako. Isi gusa ko habaho intimite yo mu idamba. Umunsi abantu muri ko murarondera ivy'Imana izohagararako by'ibinyamubiri bitagira aho bihagarara, nagira ndakubwire Imana ivuze ego, iyo ego irayiherekeza gushika ku iherezo. Numve amena muri kino kibanza, ikayiherekeza gushika ku iherezo. Kubera iki? Niyo nyene ubuntu bwose. Iyo mishwano ugira ku kazi ngo ntibambonekana navyo, wowe ntuzi aho witwarira abantu mwidamba. Moridekayi yava ku izamu agendera ku ifarashi ya kabiri y'ubwami, tazi naho vyapangiwe, kubera ko vyapangiwe mwidamba. Raba igisagara cyose wari umuzamu ndugu yangu, oya ihe umupranto, igisagara cyose bamwambitse y'ubwami, bamwambitse ikanzu, bamwambitse igitsibo, bamuhaye ifarashi, hama wa undi yaraje kumwica niwe afise umugozi. Alo, ubu mwama kunze kugirira neza, uko niko azohora agirirwa. Raba kino kintu, mbega mu bwami bwa Asuwerusi ninde yari umumenyekana wa mbere? Havuye umwami hakurikira Hamani. Hamani niwe afashe ikibanza cyo gutangaza mushasha. Mu yandi majambo, bari bagujije ikibanza, Hamani yaracitse muto, Moridekayi acitse mukuru, kandi mukuru avugirwa n'uwa kabiri. Mu yandi majambo, byari bimaze guhinduka kubera ko idamba ryamuhinduriye. Semeni ya mina siyahinduriwe n'umuntu, yahinduriwe n'idamba. Ndasenga ngo idamba riguhindurire mu izina rya Yesu. Ndasenga idamba riguhindurire mu izina rya Yesu. Idamba riguhindurire. Pana gusubira gutimira gwe ku bantu. Idamba riguhindurire. Hari ivyo Imana yishurisha ubusabane. Moridekayi amateka arahinduka hatabanje kuba gusakuza. Ntabyo gusakuza. Kubera yagize iki? Beneda mu idamba n'ikibanza cy'agacerere. Reka kuvuza, umva, hari igihe Imana ikora ikintu ubwaco kikavuza induru, ariko dufise generation nta n'icyakoretse niba ariko baravuza induru. Urabona jewe Imana yarangiriye neza ndugu yangu. Ukugira neza ku Imana niguhagaze kuri uwo munwa wawe. Turakeneye bishinga ntahe twebwe tubibonye tuvuga ati ni koko Imana yaramugiriye neza. Ibishinga ati ni koko Imana yagize iki? Oya, Imana yagize iki? Injira mu idamba ndugu yangu, injira mu idamba. Eliya ubwa mbere yakoresheje ijambo, ariko ubwa kabiri byamusabye kwinjira mu idamba. Imana ntimenyegwa, kubera ko mu idamba ikibanza ca mbere kumenyera bitera kwica ubucuti, ubusabane. Nico gituma uyu munsi hari igihe Imana itwishura mu nzira zihuta. Saga bene data. Alo, sisaga bene data. Akaba n'ikindi gihe Imana itatwishura mu nzira zihuta, ibanza kuduhamagara mu idamba. Kavuga ati ayo marira wenda yakene ngumbwire neza, uwo mubabaro wenda ukene ngumbwire neza, ivyo bibazo ngumbwire neza. Ugata imisozi n'ibindi bitandukanye, ukaza mu idamba ikakubwira ati cara ngaha rero ngira icyo ushaka. Wamara kurira, wamara kubaraga, ikakizana ikiganza cyawe kakigukorako, ikakubwira ngo ubuntu bwanje buraguhagije. Haleluya, 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 haleluya. Musi umwe ndavyibuka sinzopfa ndavyibagiye. Tugitangura ishengero ryari rifise nk'imyaka 3. Turi mu bihe bikomeye, nanje ubwanje nari mfise ubwoba. Beneda, gutangura ishengero nimba hari ikintu cyambere gihahamurana nivyo. Urazi ko ushobora gushika saa 3 ugasenga ijisho ry'imwe ryugaye, irindi ryuguruye, ukabona abantu babiri baraza ati haleluya, haleluya, kuko uvuga ati mbega baraza kuza vya vrai. Ntawe mwavuganye, nta butumwa wanditse, hama hagera saa 4 ukabona 50 ukumva igitima. Ico genda vyibuka buri munsi nama mfata ijoro nkinjira mu cumba gusenga. Mana ndashaka ubwiza bwawe, Mana ndashaka icubaro cawe, ejo Mana uzobane natwe. Nkasenga umunsi umwe maze gukora amasengesho maremare, saa 8 y'ijoro
Imana iranzira isanze muri ico cumba nyene irampamagara n'ijwi ryo hejuru, John. Ndavuga ati sa, ndakanguka taraba ahantu hose ndabura, nza numva Imana imbwiye ngo ntukeneye ubwiza bwanje, ntukeneye icubahiro canje, ukeneye jewe, ukeneye jewe, ni jewe ukeneye. Partiri yaho Imana ikubwiye numva hari ikintu gipfuye muri jewe, numva umenga ndaronse satisfaction, numva ntanguye kuja mu bwiza bw'Imana mfise confidence, nkaho umenga nubwo abantu bose batoza, yo nkaba ndayifise nzobaho, yo nkaba ndayifise sinzo, kuko ari igihe dutinya kw'Imana imaramara kandi itigera imaramara. Muravyumva ivyo kintu? Nkaho umenga turiko tugwanira Imana ngo ntimaramare, kandi yo itigera igira iki? Imana ntigera imaramara, nitwebwe ahubwo tumaramara mu gishingo c'Imana. Amico giya particho gihe numva ubuzima buratemvye, ariko mubanze muvyibuke uko gukira no kubohoka vyabereye hehe? Mwidamba. Imana ishimwe cyane gose. Hari ibintu bigiparanganya ubuzima bw'iwawe, kubera iki? Nturinjira mwidamba. Iyo utarinjira mwidamba hari amajwi menshi wumva. Ega je nabonye abakizwa benshi bava mu vyo bize bakaja ku bapfumu. Mana yaremye isi n'ijuru, bakaja ku bapfumu. Wowe gendana n'Imana imyaka 10 gute iherezo ryarekaza ku bapfumu? Kubera iki? Amajwi yakuremereye, biragusaba kwinjira mwidamba. Igihe amajwi akubanye menshi, injira mwidamba. Semeni ya mina, urakeneye kwinjira mwidamba. Si buri munsi vyama bigenda uko uvyishakiye, si buri munsi vyama bica aho ugomba, ariko inzira z'Imana hariho ibitangaza n'utwumiza bikorekera mu busabane bwawe n'Imana, byinjirira mu busabane. Nico gituma Imana yaduhamagaye muri iri damba kugira ngo tubanze twubaka ubusabane. Allo, idamba no kubaka ubusabane. Ndashaka tunyaruke gato mu gitabo c'Abami ba kabiri, igice ca mbere ku murongo w'indwi. Ndashaka ndabereke ikintu gikomeye cyane. Igice ca mbere ku murongo, turatangura ku murongo w'icenda. Eliya yicisha umuriro abatumwe kumufata. Umwami araheza atuma umugabisha b'ingabo 50 ari kumwe n'izo ngabo ziwe ngo bamufate. Nuko adugiyo Eliya yari asanga yicaye ku mpinga y'umusozi. Aramubarira ati, yewe muntu w'Imana, umwami aradutumye ngo manuka umwitabe. 10. Eliya yishura uwo mugabisha w'izo ngabo 50 atasangwa n'umuntu w'Imana, umuriro nutibuke uve mu ijuru ukuyigizanye n'izo ngabo zawe uko ari 50. Ako kanya umuriro ucutibuka uvuye mu ijuru umuyigizanya n'ingabo zi uko ari 50. Ubandanije urabona ko ibi bintu vyabaye inshuro zitatu. Ariko ndashaka dusubire inyuma gatoyi turabe igice ca 17 cyaho tuvuye. Igice ca 17 ku murongo wa 17 nyene 17. Abami ba mbere. Eliya azura umwana w'uwo mufakazi. Hanyuma y'ivyo umwana w'uwo mugore nye n'urugo aragwara, indwara ibikomeza kuja imbere gushitsa aha atagihumeka. Nyina barira Eliya ati, twapfuye ikiga muntu w'Imana, waji wanje kwibukiriza ivyaha vyanje no kunyicishiriza umwana. Eliya aramubaza ati, mpa uwo mwana wawe. Nuko amukura mu gikiriza, aramuterura, amwurirana mu cumba co hejuru aharara, amurambika ku buriri bwiwe. Umviriza 20. Araheza atakambira Uhoraho, atewe Uhoraho Mana yanjye, mbega uyu mupfakazi yampaye indayo, umuteje ivyago ngo mwicire umwana. 20. Maze yubarara kuri uwo mwana iminota 10. Ibihetangabo kangahe? Yubarara kuri uwo mwana ibihetangabo, atakambira Uhoraho, ate Uhoraho Mana, ndakwinginze ubugingo bw'uyu mwana bumugarukemo. Nukuhoraho yumvira Eliya, ubugingo bw'uwo mwana bumugarukamwo, arahembuka. Izina ry'Imana yacu rihabwa icubahiro. Oya numve amina muri kino kibanza. Ndashaka ndabereke Eliya n'umukozi w'Imana, n'umuvugishwa w'Imana kandi yuzuye ijambo ry'Imana. Ariko mu circonstance atandukanye turabona uburyo butandukanye bwo kugendana n'Imana.
raba muri uru rwego. Eliya ari Zarefati ku mudamu yamuhaye indaro, yamugaburiye imyaka 3 n'igice, umwana arapfuye. Kandi Eliya ni profeti, yuzuye ijambo ry'Imana, arakominikana n'Imana. Ariko raba urwego rwa mbere, yafashe uyu mwana ngo amutwara mu cumba ciwe cyo hejuru, kubarara ko sinzi ko mutahuri carico, nukuryama hejuru ku mwana, ngo amwubarara ko ibetangabo kangaye. Ubwa mbere aramwubararako, aravuga ati bugingonga, bugingongo, bugingongo, bugingwingo. Ako kanya yavyuka agasanga umwana yahwereye, ubuzima ntibwaje. Agasubira agasenga, Mana ndakwinginze, kiza uyu mwana, bohora uyu mwana, girira imbabazi uyu mwana, fasha uyu mwana. Agasubira akaza akamwubararako, agasanga umwana ntiyakize. Agasubira akentereseda, Mana kiza umwana, Mana kiza. Harimo ikintu cyitwa determination no kudaheba. Idamba tujinjizwamo na determination, kumaramaza. Kuko ari amasengesho dukora, ubanza umenga dufitanye bifu n'Imana. Mana ubikoze mafu, utabikoze. Abarundi bavuze ngo ibitababaje padiri ntivyo babaza abakoreza indugu yangu. Imana hiri mu ijuru inakura fiesta kwenda mbere. Jarige nibaza ko Imana iri kuba ari umuntu yo kwibagizwa amacungu yacu n'abamarayika bayitazira. Iyo ari kuba ari umuntu, feelings zibereye mu ijuru. Rabi binyabugingo 24/24, uruwera, uruwera, urumwami, urumwami. Abakuru b'amarayika, abatama 70 bafata ibitsibo by'inzahabu, bikubita hasi bagashika hasi, turuwera, uruwera. Abaserafi za trompete, ijuru ryose rigasaniramo ruwan. Wewe Imana harimo yakwa ari umuntu yo kwibuka bari mwisi. Ama yibereye mu munyenga, nawe urakubititse, n'imvunja ziri hafi kukomora, utangenga mwana ngo bishatse nkizi utabishatse biraguraba. Je ndi Imana sino gukiza kuko simbabaye. Inzara iri mu kukwica, urakeneye ko Imana igutabara. Neema ya Gorigota urigira gugu, urabona Mana. Uri Ebeneza, anduri Imana yumva, zobimezagirira. Jenda kugereranya n'umuhungu ara witwa Biri. Benshi baramuzi mu Cibitoke. Twigeze kuja ku mpanda, twabanje guca kuri Saint Joseph. Nimubona ivyuno munsi ku mpanda basigaye bacuruza ibintu byose. Bijya bintu nibishasha vy'amadiri bivanye n'ubukene. Mu bisanzwe ahantu baririra ntibahanywera ji. Nabijya baduha amazi n'ubusiri mu bushasha. Ubu bise amacungu, amazi yorenga ngaka n'ufise ikintu kikuniga. Burya ubukene bwigisha byinshi. Uyu munsi no kumana nta numwe gihagarara, baca bakuzanira intebe y'amajana 5 wicira ku isaha imwe. Kera rero ivyo ntivyaboneka. Ubwo rungu rero twari tugiye guhamba mama Prida kuri 11. Hama tuje kuri Saint Joseph, hacaza umuntu acuruza ibitumbura. Bira ati ngwana angahe? Majana 2. Ni kadogo. Bacharambwa tabire so kinone ngo hapana ndakinunuria mbanda. Utakinunuria mbanda hari ibibaho. Ko niko abakirisi benshi Mana niwajaga. Mana wewe urazi ivyo ndiko ndacamo. Ibizi gute nduguyanga mu ijuru hari orwanje. Yemwe abibutse uhoraho. Semeni amen, haleluya. Nimukaruhe. Cyakabiri, nimukamureke ngo aruhuke. Kugeza ahinduye ubuzima bwacu ishimwe. Kugiza ngo ahinduye amateka y'ubuzima bwacu. Kugira ngo atembagaje ubutunzi bukene bwacu. Kugeza atembagaje ingwara zacu. Kugeza ahinduye imibabaro yacu. Yes. Eliya runama ashika hasi inshuro 3 umwana arawa. Ariko raba ikindi gihe iyi Imana igucishije ahantu ubusabane bwawe bukomera. Kino kintu cyumve, iyi Imana igucishije ahantu ubusabane bwawe n'Imana bugakomera, ikitangura kubaho
yubahisha ijambo ryose risohotse mu kanwa kawe udakoresheje umwanya. Iyo Imana imaze kukwinjiza ahantu aho ubucuti bwawe nawe bukomera, ikigushikana ku rwego yubahisha ijambo ryawe. Ibi byose byabaye avant. Ibi byose byabaye avant. Ariko turabona Eliya amaze gushika ku rwego ubucuti bwarakomeye, araza akarangamutima k'Imana, arazi ivy'Imana igona, arahagurutsa abantu baje kumufata ari ku musozi. Eliya, muntu w'Imana, umwami arakudutumye. Eliya ati pa question, bo ntavyo gusubira mu idamba kuko nsanzwe ndaribayemwo. Ndazi ivyumviro vy'Imana, ndazi gahunda y'Imana. Asangwa ndi umuntu w'Imana, umuriro nuve mu ijuru bice. Ako kanya nta resistance, umuriro uraza urabafyeta bose. Kubera iki? Ubuzima bwo mu idamba uko winjira ibwina mu idamba, niko ijambo ryawe rigira ubushobozi haboneka, niko ijambo ryawe rigira imbaraga, niko amasengesho agira imbaraga. Yesu yarara ku musozi, yagera mu gisagara mu gitondo, ijambo ryiwe rigakora ibitangaza mu mwanya muto, kubera ko yatebanye umwanya mwinshi mu idamba. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Hari umuntu ariko aranyumva? Ibintu bitatu dutegeza kumenya. Kumenyera Imana bituma tugumiza amaso mu kibanza kimwe gusa, kandi turakizimiriramwo. Kumenyera Imana bituma tugumiza amaso mu kibanza kimwe. Tugumiza amaso mu kibanza kimwe. Iyo ni ingaruka yo kumenyera Imana. Bituma tuguma mu kibanza kimwe. Kana kaga ko kumenyera Imana. Akandi gatre, kuba mu idamba bituma igitinyiro c'Imana kitugumako. Kuba mu idamba bituma igitinyiro c'Imana kitugumako. Igitinyiro c'Imana n'ubwiza bw'Imana ntibipfa kuza ku muntu. Oya, ntibipfa kuza ku muntu. Igitinyiro n'ubwiza bw'Imana bitugumako igihe natwe tuba mu idamba. Shakunarabe n'ubuzima bwa Yesu. Shakunarabe n'ubuzima bwa Mose. Mose mu biyaya ari kumwe n'Abisirayeli, ariko amaze kuduga ku musozi akadwebera iminsi 40. Amaze kumanuka Abisirayeli babandi yabamwo bamubwiye ati Mose, fuka igitambara mu maso kugira ngo dushobore kuganira kuko ufise ubwiza buduturira. None si wa Mose nyene, ariko yatandukanijwe n'iki no guhindura ikibanza. Ari mu Bisirayeli, he was a simple person. Ariko amaze kuja mu idamba yavanyeyo ubuzima bw'idamba kuko igitinyiro c'Imana caramuherekeje. Mana ishimwe cyane gose. Nagira ndakubwire my friend, igitinyiro c'Imana n'ubwiza bw'Imana bizoguma kuri wewe kubera ko ufise ubuzima bwo mu idamba. Kandi umuntu igitinyiro c'Imana kiri ku buzima bwiwe, nagira ndababwire ukuri. N'abarozi n'abapfumu barabwirana. N'isi y'imwe mirabwirana, kavuga tushaka amahoro, ushaka kutatukwegera ntuce hajya ahantu. Birashoboka yuko ahantu baye n'abarozi badashobora guca hejuru, bakabwirana tumva abava imakamba baba mu kumoso, ijya gatandatu ntirirengana, uharenganye rezo icicika uca wisanga hasi. Weriki intare yo mu muryango wa Yuda niho yibereye kuko igitinyiro c'Imana kirahari. Weriki kuba mu idamba. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Kuba mu idamba. Reka ngarukirize ngaha.